Wise Vision Travel. Wow! Wow! Ouais! Somos já de public. Uburundi bafise ibibanza byinshi by'iratiro harimo n'ibiti bigiye bitandukanye. Ibiti iki giti sinzi ngene bacita, murabona ko cyama. Ibiti bacitwa gute? Kirarura n'umuti musanze utunye ucuguriye hagati utuntu tutubuto twasanze. Reka turabe gahekenye kararura n'umuti manura kajya turabe aka manura ka bisa egirayo. Oh, igihugu nyabagenda turabe ngango tu ehe rero ele badutu tunyene utunye nitwo umuti rero utwo utu n'umuti none nyabaki turabe umuti w'inzoka abantu bakunda oye muravumba so baba hungu kumbe tugendana barazi n'ibindi bintu akura gahekenya kandi urakapfura aka nzana rero nivura oya karabishe man karabishe oya karamumarira karakimumarira okay kumubesha guys mwe muraturaba ngira fate kano kabuto numvise ngo n'umuti. Ibiti byose twa dufise mu Burundi nta shano rushobora kukirya naturel mu Burundi nta si bya biti bijya abantu kwa akajengeye kugahekenya mu ndabire ngiye kugahekenya acukira inzoka direct. Ongi pankati ya His Excellence, please mumve kino kintu. Iyi ni foto ya His Excellence General Major cyangwa General Major Evariste Ndayishimiye, umukuru w'igihugu cyacu ciza cyo Burundi. So guys, shut up. Iyi ni World Vision Traveler aho tuzindutse zuba ryaka. So guys isuye kubakaze na karibu tubereka izuba. So urakeye, this is Burundi, igihugu ciza, turi mu kibanza iki. So shalom abantu banje, nizere ko muguwe neza. Iyi ni World Vision Traveler aho dutanguye tubereka ivyiza by'igihugu, ivyiza by'u Burundi. Turi kumwe na aba gangster banje PRF mutari mumenyereye abari behind. Turi kumwe n'umumenyesha makuru musanze mumenyereye kuri World Vision TV ni Elvis akabiri gato gatekeye Imana nini. Turi kumwe na director Karos mwarabu muzungu abari behind camera mutamu muzi. Uyu munsi ninje ndi behind. So guys, iyi ni indi YouTube twatanguje aho twerekana gutravelinga canke ibikorwa bigiye bitandukanye, bayitwa World Vision Traveler. Yifate uyisharinge n'abandi, uyihuze n'abandi, hama tukomeze tugenda neza. So guys take it. So jere mwe mubona nije tugiye kuba dukorana urugendo, ngira mve hano mperere ni kuri Jardin Public nerekeza town centre ville. So guys mubane nanje ndabereke abantu bari hanze y'igihugu bamenyereye bari bakumbuye Burundi. Hano twari turi ni kuri Jardin Public aho twari ko turakorera ibikorwa. Ngiye rero kuba ndabereka kuva no gushika mu gisagara cya Bujumbura cyangwa centre ville mood. So guys kumana natwe. Okay, let's go. So iyi ni Jardin Public, abantu batari bahamenyereye, abantu bahakumbuye, avuga abarundi batakiri mu gihugu. Hari ni samedi tuvuye muri sport. Iyi ni ibibanza byo gukoreramwo sport, ni hamwe bashobora gukorera ubukwe aho mubona imiduga iri imbere iri kiraza grabere mariage, mva akorerwa ibintu byinshi. So guys akorerwa ibintu byinshi kabisa, byinshi bigiye bitandukanye aho biba biryoshe. So guys wewe sinzahura ariko utubwira ahantu uri no muri comments, hama wereka abandi vyiza by'igihugu. Guys Burundi is beautiful country. So remember ni hamwe abari
ibibanza ushobora kwifotorezamwo, ibibanza ushobora gukoreramwo ubukwe, ibibanza birimwo kwidagadura, filime n'ibindi. So aha ndi kuri entre ariko ndiko ndasohoka, mu kwinjira sinabiberetse, mpejeje gukora oh la la. So guys, aha ni kuri entre, ni kuri entre, haba hari ibigiye bitandukanye, ubwiza bw'igihugu, ivyamwa, amajuice, kwa niho turi mwibarabara. Aha bantu ndazi ko mwari muhakumbuye, murahaza. Turi mwibarabara jardin public, aha ni kuri entre, haba hari ibintu bigiye bitandukanye. So iri ni barabara, haba hari akambutiage hagiye kubera mariage. So Fernand sinzi byagiye kugura. Fernand agiye kugura iki? Fernand agiye kugura iki? N'umugabo nguye gira isuku. Nagure shokora. Yogura shokora nanga ijya nitro. Nitro n'ibidemo. Nawe urazimba. Gura ufisanga ntaco shiraka ikindi gihumbi ndaza kuyagusubiza. Ni 2000. Nta gihumbi ngaho mufise. Ndabira muri portemone yanjye. Ukore mu gihugu. Nta gihumbi ufise wowe? Abo tugura iki cyane twumva. Oya iki. Cyane sexa iki. Oya guriye. Nimo duke. Ntazo kuvuga ngo dukeye. Tuciye kugura ibisi. No man, guriye nitro. Iyo nitro niyo ryoshe. Ubu nubuki tubona amazi iki. So tuba turi kuri entre ya jardin public. Banagiye kubera ubukwe bugiye butandukanye. Nta gihumbi ngaho kiri. Yo la la, portemone yanje fungu. Oya tuko turagira ngaho ibintu byacu. Oh la la, nta gihumbi. Fizemo 5000. Azane nkabi. Tora parfait portemone. Okay. Chitabura rero iyo bisu. Senda yica. Parfait shiramwa ya. Okay. Let's go. Tujya kanuze chocolate. Ariko mbo kwai tunarushe by the way, reka tunagarure isukari. Nihangane ndikonda Kenya akabiswi. Mungu wanje nakoraga aka chocolate. Urikura zigabura? Yo nari yimwe. Parfait chocolate. Kabagwe neza. Izi zose murazimpa. Okay, thank you. Nizibiri bampaye sashi. Bampaye sashi mu ndabire bampaye sashi. Nizibiri so ntari birero ubu. Location. Voilà. Okay. Kagwe. Tuko tumanuka twerekeza Centreville. Turi mu muhanda. Nako mwibarabara. Hari? Reka mbanze mpeze gufungura kwanza. Building nziza cyane. Voilà la ville de Bujumbura. Building nziza cyane yanditse ko Maison des Œuvres. Voilà, Maison des Œuvres. Mwarimu kumbe Bujumbura ahantu murahazi aho igihugu cyacu ciza cy'u Burundi kagifite n'inyubako nziza cyane, kagifite n'ibanza byiza cyane vyiratiro. Etage building nini cyane aho ari Maison des Œuvres. Nyene yahise Maison des Œuvres. Iri ni barabara bimanuka uja ku bantu bahazi baca bahamenya uva jardin public werekeza Centreville. Ni barabara two kwitwa I don't know no barabara ingene gitwa. So guys, where you live, making sure ko amaze kubukora sabone, please make sure ko amaze kubukora sabone. Iyi ni yindi nyubako iri mu cyaca Bujumbura. Sinigena yitwa uyu akakabarabara ni kakabarabara umanuka ku bantu bazi Bujumbura ni kakabarabara umanuka uva kuri jardin public
ujabuka akabarabara kaja kuri rompo ya Sokabu ariko umugumu umanuka tuduwa gushika kuri KCB. So urabona kari barabara riba rirerire, navuze ati reka ndayibereke twerekeza mu gisagara ca Bujumbura ku bantu mwari mwakumbura ngari imodoka y'igihugu by the way ni pick up. Iyi ni indi nyubakwa ndende y'iratiro. Voila, what's beautiful country, what's beautiful town Bujumbura centre ville. Yitwa gute ijya nyubakwa? mu ndabire iyi yitwa Ultimate Tower. So oh la la, Ultimate Tower hakoreramwe ibintu bigiye bitandukanye. Ndabona imiduga myinshi yo mu organisation ma ONG, ndabona ko hoba hari ama building amabiragi yatandukanye. So abana natwe rero tugumane nari no rugendo zikwerekeza mu muji hagati centre ville cyangwa on the town, muri town muri town vraiment ndikwerekeza muri town. Abantu mwariko mutwiheza ariko mwibuke ko Uburundi bafise ibibanza byinshi by'iratiro, harimo n'ibiti bigiye bitandukanye. Ibiti igiti sinzi ngene bacita, murabona ko cyama. Ibiti bacitwa gute? Kirarura n'umuti musanze utunye ucuguriye hagati utuntu tubuto twasanzaye. Reka turabe gahekenye kararura n'umuti manura kajya turabe aka manura ka bisa egirayi. Oh, igihugu nyabagenda turabe ngango tu ehe rero ele badutu tumyene utunye nitwo umuti rero utwo utu n'umuti none nyabaki turabe umuti w'inzoka abantu bakunda oye muravumba so baba hungu kumbe tugendana barazi n'ibindi bintu akura gahekenya kandi murakapungura aka nzana rero ni ibura oya karabishe man karabishe oya karamumarira karakimumarira okay kumubesha guys mwe muraturaba ngira fate kano kabuto numvise ngo n'umuti. Ibiti byose tuba dufise mu Burundi nta shano rishobora kukirya naturel mu Burundi, nta si bya biti bijya abantu kwa akajengeye kugahekenya mu ndabire ngiye kugahekenya acukira inzoka direct anye ugitangura mvumengo karasosa gutangura karaso oh la la eske n'umuti mwiza cyane urarura umuti n'ubundi urarura guys umuti urarura ariko yo nariye n'agashokora ntariba guys tubarandanya. Babahungu kumbe baramenze nanje barambwiye ko ari umuti baramanda narakariye warugwaye warugwaye nikega nenubizi imiti y'ikirundi nikashaka kuvura ingwara urasanga kavura inzoka kavura amibe kavura n'utundi tuntu ingwara ngendano bizigure ko n'ingwara ntagwaye unyene ndazivura je kuko zingwara ndazi guys babahungu banje ngo mvuye ingwara naragwara muri make ndikingiye aba bantu shabara kubatse aho wiri kuri kurarura umunsi wose rinduhera kazima nari y'umuti guys mwe mutariko murumva sense ndiko ndumva mu kanwa yo nta muntu afite kirdanga Pepasa ujya mujama wo kwigihugu wa inangakara kuronde mume kuri ape Jesi ndiko ndamumva fresh bila ikoni. Oh la la ntuguma tugenda de murunkire audio Hola bro I forget my fault ndiko kurondera base turaje
iwacu residence. Iyi ni indi nyubako tugezeko ariko turamanuka turiko turamanuka centre ville. Iyi pancarte nkuko muyibona ni iwacu residence, iwacu residence canke aho dusanzwe tuba. So iyi ni indi building yigaragaza twinjira mu muji wa Bujumbura canke centre ville. So reka dukoresha umwanya tuganira dukoresha n'umwanya. So dukoresha umwanya guys, dukoresha umwanya. Karde niriza karde. Alala, muvyumve ko ndariye umuti kuko nubwo nowucira uguma ari umuti, nubwo nowucira uguma ari umuti, nubwo nowucira uguma ari umuti. So iri ni ryabarabara nababwira, ryabarabara rihuza uva kuri rompo ya Sokabu uja kuri Mercedes office, kuri Mercedes office niri barabara niri barabara ni muri rompo ija ya Sokabu, nayo iyi ija kuri Mercedes office. Si Jean Trompa ko ndashobora kwa nihenze nanje umuje sindawumenyereye. So rero twe tuguma tumanuka nyene tudruwa, mu muji wa Bujumbura aha kuba hibuka naho twahuriye n'inkende turi enjoyinga. Ubu rero turiko turegereza mu gisagara ca Bujumbura twinjira neza mu muji wa Bujumbura, mu centre ville, muji wa Bujumbura. Ndamutse abantu bari bagiye batandukanye aho bagiye batandukanye, uri mu gihugu ndakuramutsa, uri muri centre ville ya Bujumbura ndakuramutsa, uri no muri East Africa, uri USA, uri Australia cyangwa uri muri Africa, Canada, handi ndabaramutsa. Hama twashaka wifuza kuganira nanje urashobora kunyandikira kuri platform social medias, kuri Instagram na Facebook nitwa Nahimana Don Pasteur, ukasacinga cyangwa ukanyandikira kuri email yanje ariyo nahimanapasteur2021@gmail.com. cyangwa reka ndabahe nimero yiwanje by the way, aho uri hose wandike +257 +257 71 145 629 +257 71 145 629. ushobora gukora appel cyangwa ukanyandikira kuri WhatsApp directly mpita ndakwitaba, cyangwa kandi urashobora kumpamagara cyangwa ukanyandikira kuri +257 69 640 382. abona ko aho se uhita untora, ndasubiramo kandi 69 640 382, aho untora biri personal jewe nyene biri direct. Urabona n'umuji uba wubatse ukuntu, naho urabona ko haba hari chantier menshi aba ariko arubakwa, ibikorwa bigiye bitandukanye, ibikorwa by'iterambere, igisagara gisukuye, harimo ibiti ku mabarabara, aho haba hari agaklima novuga kameze neza, ibiti bimeze neza. So nta kindi rero, jewe ku mazina y'wanje ni Pasteur Nahimana, nayo papa na mama bashoboye kuba banyitwa, ariko social media cyangwa mu kazi kanje shaka nitwe technicien cyangwa nitwe Israel Hangagimana Timote, yose na mazina y'wanje. So aha rero tugeze ku irindi barabara, kumbe iryo rya mbere nshobora kuba nihenze. Iri niryo barabara rishobora kuba ritandukanya ngiyi pancarte ya His Excellence. Please mwumve kino kintu, iyi ni foto ya His Excellence General Major
cyangwa General Major Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cyacu ciza cyo Burundi. So iyi rero ni ya nayo nihenze iyi rompo iriya nija kuri Mercedes office ahabera ibiteramo bigiye bitandukanye. Iyi nayo ni rompo ija kuri ni barabara ija kuri Sokabu bana ko nayo nihenze ariko n'indi nyubako jeje kubona amafoto ya His Excellence cyangwa Son Excellence General Major Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi ku mapankarte urumva nk'umuntu akora ibikorwa bigiye bitandukanye kuba ari kuri pankarte cyangwa tugomba tumubona nk'umuntu vy'ukuri aturongoye ni navyiza. Son Excellence Evariste Ndayishimiye cyangwa Son Excellence General Major Evariste Ndayishimiye turamukunda n'umuntu wacu urabona ko nkiyibona mpise ndamwesera. Okay, thank you yarumujama andamukije. So guys ndabashimira cyane rero mwebwe mubandanya mudukurikirana. Iki ni kibanza ciza barabara ryiza ririmo ibiti by'imyembe ibiti bigiye bitandukanye. Oh la la wala turangiza turi no ku musozo w'umwaka wa 2024 turi ku musozo w'umwaka wa 2024 igicu kimeze neza ndiko nderekeza mu muji hagati. So ndiko nderekeza mu muji hagati ego. Oh la la aha ni hamwe hakorera ibiro bya gisirikare ibiro bikuru bya gisirikare. Kumbure nitwagira neza muraza kuba musobanukirwa ni twavuga twakorera ibiro bya gisirikare sinzi ko ari ibiro bikuru canke iki ariko ni gisagara gisokuye bado tugarutse mu byacu ni gisagara gisokuye ni gisagara ciza kirimwe abantu beza kirimwe abantu bitemberera mu munsi mwiza wa samedi. Imvura ntiyaguye mu akazuba gakaze ariko kadakaze cyane harimo gukara muga kadakaze cyane. So harimo gukara ariko kadakaze cyane bisigura ko klima imeze neza. Mu cya Bujumbura hari mu bushuhe abahazi habura ubushuhe bitandukanye na klima iba iri hirya y'igisagara. Mu gisagara hagati abahashusha. So aha rero tugeze ni imbere y'ibitaro bese muzi ibitaro muzi ndamutse abantu bari bahakumbuye ni ibitaro abagwariyemwo abagwayi ni vuriro kandi rimwe n'ibitaro by'akarorero bitwa Clinique Prince Louis Rwagasore. Murahazi ibarabara murarizi rero ni Clinique Prince Louis Rwagasore. Clinique Prince Louis Rwagasore ayibona Clinique Prince Louis Rwagasore. Kwa none bakumbuye uhakumbuye razo ratubwira muri commentaire ukumbuye igisagara razo baritubwira ni barabara uri kurava kuri Jardin Public baca bahabona abantu bamenyereye ko tuguma tumanuka uko tumanuka please twegeza igisagara ca Bujumbura aha koregwa ibikorwa bigiye bitandukanye ariko ntimuze gutangara mubonye atabi ibikorwa byinshi biri ni rero Clinique Prince Louis Rwagasore. Inyubakwa yaho ni inyubakwa ndende inyubakwa y'akarorero inyubakwa by'ukuri nini ya cyane ikorerwamwo kuvugwa kwacu twe nk'abarundi canke abanyamahanga bakurikirana amagara yacu. Imwe mu bitaro by'akarorero igihugu ciza cy'u Burundi gifise ngaha. So aha rero turabirenga mbo turacari kuri ya nyubakwa n'ahantu harehare ni hamwe twavuga ko ari ahantu harehare place nini iyo kipwa n'ivyo bitaro bya Clinique Prince Louis Rwagasore aho ari bitaro by'akarorero. Ku rundi ruhande murabibona ko turacari kuri bya biro bya gisirikare akorerwamwo imirimo igiye itandukanye. So ndiko nsatira yo kwinjira mu gisagara hagati ko nsatira kwinjira mu muji hagati ndiko nsatira kwinjira mu muji hagati ku bantu muhakumbuye namwe murabibona ntiba byoroshe
turafite abarundi baba bari mu gihugu, bari mu gihugu hagati, babone ko nimwamanukana rino barabara nimwarishika ko muzoca muhibuka kari hamwe akorerwa ibikorwa bigiye bitandukanye. Umviza kata audio yakurungi. So nta kindi rero nukubashimira none yumvirite nukubashimira dabe umujama wanje ararenganye ntiyambonye Imana ishimwe umujama wanje sanga kwera ndikwimanuka n'amaguru atamboye kwishapo narabishije inyuma. So aha ni ministère de la santé publique de la lutte contre le sida. Ministère de la santé publique abahazi murahazi ni ministère y'amagara y'abantu, jeje amagara y'abantu, kwitaho amagara y'abantu no kugwanya ikiza sida. Ni ministère de la santé publique et de la lutte contre le sida. Mu Kirundi ni ministère yitaho amagara y'abantu, no gukinga ikiza sida. Okay, turinjira mu muji hagati twaciye mu hano barabara. Twibutse ko umuji hagati ushobora kuwinjira muciye ahantu henshi. Rero ni barabara ryariko riva kuri jardin public canke public garden mu rurimi rw'icongereza. Rero ni nyubakwa bamwe bazi nka central building hagobarimwe ama office menshi. Iri ni barabara gikeza muri parking canke aho zisoko nkuru ya Bujumbura. Iri ni barabara ariko dushime guca mwarino barabara, abahibuka harabahize bariko yadukurikirana ni kuri Medo no travail kwa iyi ni école Stella Matutina, hani kuri Stella Matutina ubona kari Eco Stella Matutina. Ahize ncabwenge nyinshi hize abantu benshi, just nize ngaha mugabo neze ahantu henshi. Iriya mubona ni nyubakwa ya BRB inyuma ni kuri BRB canke Banque de la République du Burundi. Ni nyubakwa ariko mwibuke ko turiko twubaka n'inyubaka nshasha. Hepfo yaho muzoyibona munsi igihugu ca etage canke twayinjiye ku mugaragaro. Aha ni hagati mu gihugu hari pancarte beshi bazi Yesu n'umwami. Yesu n'umwami ibyiza byo Burundi rero biri mu Abifilipi 2 10 canke Abifilipi 2 kuva ku murongo wa 10 gushika ku murongo wa 11. Muca muabona hose amajambo yanditsemo Yesu ni umwami canke Yesu n'umwami. So iri rero ni barabara tugezeko, iri ni barabara ryo kuri katedrale, abazi barabara ryo kuri katedrale ninjira mu muji. Urabona ko mujire usamaje hano ni kuri KCB Bank twinjire rero aha mu muji hagati ndiko ndawinjiramo. Aho tubona hariya kure hari za Arkeme, za Lumitere, hari za Excellence House, hari Le Parisien, hari Village Market, hari iki zose tugiye kwa tuzicako. So urabona ko nubwo ari samedi circulation yoyo ibihari, circulation iba ihari. So aha rero hakorerwa ibikorwa bigiye bitandukanye biteza imbere abene gihugu n'igihugu muri rusange. Iki ni Star Time ku bantu bakurikirana ama television. Iyi Star Time murayizi na Canal Plus ikoreramwo na wa mutinda cha ufiringa Star Time. No, iyi ni kuri Canal Plus by the way. Ani kuri Canal Plus. Star Time ni imbere yaho. Star Time ni ngaha narinda babeshurazi ko muri abantu banje nubwo no kwihenda gatoyi cangira Teledis cyangwa ko abantu bakurikirana inkino, abantu bakurikirana amafilme y'ama action, abantu bakurikirana telenovela shora kubitura Canal Plus cyangwa kuri Star Time shora yo kubitura bakabahuza. Aha hepfo hari
amazu y'ubudandarizo Galerie Roma amazu y'ubudandarizo aha hose ari hose n'ibiro bya Star Time onati nayiko navuga kari gisagara kiba gitunza abantu benshi tunashimira n'igihugu usanga tuko cyabidufasha mu kugira tugire umutekano ugiye utandukanye nako abadandaza ibintu bigiye bitandukanye ku bantu bakeneye ibintu bya sport nukuza muri galerie ntabonamwo izina hepfo hari building nini galerie Ndayizamba ku bantu batareruka Bujumbura galerie Ndayizamba baramaze kuyitaha baramaze kuyinjira harimo n'abadandaza bagiye batandukanye so aha rero muri centre ville turiko twerekeza muri Rompwe uva muri parking yo kwisoko nkuru ya Bujumbura imanuka ngaha kuri Paris benshi baca bahakombora ko bano ariko araturaba bari hanze y'igihugu muca muhakumbura igihugu muze twinjoyinge muze Galerie Hakizimana haruguru hepfo hari Le Parisien ini société Galerie Le Parisien iyi muramubumba centre ville ngo Le Parisien ngo kuri Le Parisien ni aha rero naha turacari muri rya barabara kwerekeza aho sanzwe nkorera so ana ko ari bwiza bw'igihugu iyi ni BCB building ya BCB cyangwa Banque de la Commerciale yo Bujumbura cyangwa banke y'ubudandaji y'Ibujumbura banke ikomeye cyane mu byumve ku bantu muri ko matura mutari bashika mu gihugu mushobora kubika no kubikura muri iyi banke mushobora gutuma amafaranga yanyu mva amahanga muciye kuri iyi banke uburyo ni bwishi naje sanzwe fiseyo ibikorwa nda banke cyangwa konte yiwanje urabona ko ni banke by'ukuri igenda itworohereza Pascal wa mutamawe izuba rirakwica urorereye umuntu ivyo nibiki ibyo ni rangi n'amaraso irangi byangiye ko je gashaho ndafise ubutsi nkora n'ubwondeka pore sana mutama pore sana we turasubira ku kazi ngiye ku kazi so nayimuye n'umutama wanje halala abahungu banje bararyohewe so aha rero ndiko ndarangiza ubu muji turi ndani mu gisagara ca Bujumbura hari ama building agiye atandukanye Excellence House hari Limited imbere hari BCAB ndabashimira rero cyane aho twari tuvuye mu kibanza ca Jardin Public twerekeza mu muji hagati ubona ko n'umuji mwiza n'umuji uburimwe abantu baryohewe ariko yatembera bahiga ubuzima abaja ku manza uyu munsi kari kwa gatandatu urabona ko ari ibintu bigiye bitandukanye so guys ndabakengurukire cyane mwebwe mudahengeshanya kudukurikirana this is Wide Vision Traveler shora kuba utarakora sabone nimba waryohewe ukore sabone kuko ugiye kuza urahabwa ibiganiro nka bino by'umwidagaduro surtout ku bantu bari hanze y'igihugu kwakumbuza igisagara ca Bujumbura nukubakumbuza Burundi nukubereka hamwe mwahoze mukunda mugendera ibanza mwahoze mukunda ndabashimira cyane ku mazina yiwanje ni Pasteur Nahimana nabahaye nimero zanje nabahaye adresse zanje zose ushobora kuntora making ashobora ko amaze kubukora sabone iyi ni Wide Vision Traveler wongere wibuka ko dufise n'indi TV cyakwa abiganiro isesangura n'ibindi yitwa Wide Vision TV ni Wide Vision rero TV cyangwa Traveler iva muri Wide Vision Company aho bakurosa ibi service agiye atandukanye mu photography videography live streaming harimo design hakabamwo na publicity mu minsi tuzoza tuyishira mu ndabashimira rero cyane ciao Imana ibahezagire God bless you.